niwe kari umwana. Mwakoze mama. Karibu mu nzu rero. Oya mama. Ndihuta afise umwanya mutoya. Nizere ko ibyo nagutumye wabikoze. Mama murazi ko watumiye ukuzi. Nizere ko akazi nakakoze neza. Sawa imarere. Za telefone ndakwita nimero. Sawa. Reka ndamuhamagare rero. Halo. Meze neza? Muri bande? Ndi mama Lise ni muri ko muravugana. Ja? Mama Lise? Ingorane nagiye he? Ni yarangije ndayironka. Hama rero nifuza yuko twobonana ko ndakeneye ko twovugana. Inomero yanje ni inyene. Nzokubarira umunsi tuzovuganira ko tuzokwicara hano tukayaga. Nabana kibazo mwakonje. Sawa. So mwana wakoze cyane gose. Ego mama. Nari kubikora kubgawe mba nakira umuvyeyi numa ngo ndekubira. Sawa reka ndakurabira gafana kawe. Murakoze nta kibazo. Ariko rero ubwira ibanga rero nashatse kuvyivangamo kubgarise umwana wanje. Mama nugira ikibazo nta n'umwe nzobibwira bizoguma hagati yanje nawe. Mama sawa msigare. Sawa. Musimwiza. Sawa. Raryoshe shavushi. Awe ndakubwira reka kumbaza uruhorero rwanje ruroroshe. Isabwe? Ugize rero cinyibutsa. Nibagiye. Ubiro ntemwo. Neza cyane. Uzi n'amakuru. Ndaya. Mbega ugira zuko boss wewe gukunda. Ikibi cawe ntisatira. Ego ubu turi muri amesisi. Byaruwitse. Ariko Sabra, ariko wewe wabihera hehe? Je nivyo nani? Wanashima boss narambwiye ko mukunda. Sabra, wabihereye hehe? Gari. Je narabivuze. Kandi nakoze inshingano zanje. Sabra, warankoreye amakosa. Ndari kwimwibwirira. Kandi vyarakunaniye. Benyene urazi ko sheri wanje afise sister wiwe. Afise umusheri bahuriye kuri WhatsApp kandi vyarakomeye. Kandi nkeka yuko ari boss wacu. Kandi uwo mukobwa yitwa Ines ngo amaze imisi agwaye. Kandi sheri wanje akarabimbwira nabonye boss wacu abaye kuntu nyene abaye pressure. Ariko ico nzico ntiboshoborana na boss. Urazi yuko boss akunda abantu bakora. Uwo mukobwa nawe akunda ubuzima bwiza.
mukagira inkuru atawe listen ari single Yes, chutumva ni gigi. Kushareka. Imisoro iragwira kweli. We. Urazi ko twapanze kubonana na listing. Iyo yigize ikimuga. Na umva ari ameze neza amaso. Ariko yigize ikimuga. Ashitse imbere yanje. Nanje nazi ko yigize ikimuga. Ndamusuzugura nigira ko atari level yanje ndigumura ndagenda nawe ngeze imbere uko mbona atamba cyarakomeye ndamuhamagara arankwitaho ingorane kuri mwiza ibyo byose ntibyagize no kwikata kubwije ukuri kwikeshatse gukinisha nkuko uwo gusa nawe mwiza warahabereye umwana muto cyane mu mutwe listen we go Nipo sasa mani mbwakuye mu ruzi gusa man je ntaravuga nkeneye umbwire ukuntu vyagenze icacu kitaki wasanze kimaze gute areka bro ahubwo uba byo wambwira narabikoze ariko nasanze umukobwa adakunda uko ndi ngatandukanye uturuko donc nizeye ko twabivuganye ariko wabikoze yego bro gusa urazi ndabona ko tawundi umukobwa nzosura kwizera kuko uravye naba gutanga mama ariko mu buryo urukundo gukuri warufise ikintu rushingiye ko Nebigera byo usanga muko mwakundana ku online iki cyacyo zo nkazijya za TikTok za Instagram zijya ariko umuntu usanga gasura bagahinduye fresh basanga umenga ni rihana ugacugurukira ko ngo ndafise ariko mu face to face atabishaje atamakisive ariko gusama ntucike intege sivyo kuba basima akundanye online karata ibintu byibirere mu bwapange ntaco bitwaye me gusa uzoronka nyene umukunda fresh umuhuza gusa rero bro cyenda mukunda sana kandi andimwo biri serious ariko ngira bizohera gusa bidokaze nafise umuntu dukorana arankunda aramaze gutera intege asigaye eganditswe ngo kunda ubwiranye ugukunda agoma esanje guteba ngako nayamanutse mu isoko yandi masara so misese zugende Bajya rero nagutumye ko kugira ngo twicare ngaha tuyage. Urakoze cyane mama. Ndishimye ko ndi kumwe nawe. Naje ndishimye. Hari icyo nashaka kukwibariza. Je nabonye umuhungu wanje yagiye mu bintu by'urukundo mbona nyene ameze neza ariko haca haragera igihe mbona umenga byahindutse. Mbona nyene umenga afise umubabaro. Ariko rero none ni wowe mwari mukundanye cyane byagenze gute? Ego mama.
ni jewe mama Ese ndamukunda kandi cyane ariko yarankoreye ibintu nanje ntashobora gutahura mama Ese yaje yigize ikimuga twapanze kubonana aza yigize ikimuga ageze imbere yanje nanje biharanira kwikontorora ishavu rirantwara candigumura ndagenda maze kwigumura ngeze imbere acata amabeki acambwira ngo sinakunda umuntu nakunda ibintu nanje candagenda kugeza n'isaha ndamutelefona ntayitaba ndamwandikira ntayisubiza ko byukuri Ese uramukunda mama ndamukunda cyane nyemerere dukina gakino turaza muhira cyane iminsi myinshi kugira ngo muze murabonana kugira ngo bikunde asubire guhindukiza umutima ukunde umutahire mama kuza noze ariko ucumenga ndikunda misembe sinzi kundi kuntu bica bigaragara nze ndazi iwanyu ariko ntaco ngira bizogenda ukundi kuntu ariko mama kuza muhira nkahirirwa nkagira ko atarasanga muhira sinzi ukundi kuntu bica bisa n'ukuri ariko tuzogerageza bigenda ukundi kuntu hasi uzuraza rimwe rimwe ego mama mama nagomba ndakubariza akabazo gatoya